umunsi nariko ndasoma igitabo cyanditswe na Buyoya kivuga ngo les négociations interburundaises long chemin vers la paix. Niho Buyoya yerekanye neza ko intega n'imarangara igisoda cihoye ku bwoko. Ndo nico gisoda cyo cihora ni cahe ngo pour raison de vengeance identitaire. Yanditse uko nye nivyo nisomeye namwe muracocakira kiya gitabo mu gisome menga ni ku rupapuro rwa 43 nivyo nisomeye yanditse kandi niwe cyabona ciwe nyene ni wiyumvire ahavuga ngo l'armée en intervenant distinguer difficilement les fauteurs de troubles et la population civile innocente ngo cette répression sanglante ngo exécuté pour raison de vengeance identitaire. Siwe yibere cyabona wenyene biranditse bica bikwereka rero ubutegetsi bwabaye mu Burundi kuva umukoroni yinjira ko butari uburongozi bw'abene gihugu bwarubuje gucinyiza no guhotora abene gihugu. Rero birumvikana ko abene gihugu umunsi umwe baba bafise uburenganzira ni kujya burya burenganzira gwa gasore yari afise bwuko ategerezwa kugwanya intwaro z'agahotoro n'agacinyizo. Muga murabona baca mugandagura. Ndadaye yaraje kugarukana demokrasi ati uko bigenda kose tuzogwana gushika dushitse. Muga kavuga ati twenti tuzogwana n'umuheto tuzogwanisha politiki. Mwarabonye yuko nuvuga politiki ntaco ari kivuze nta kindi cari gisigaye atari uko abene gihugu bonyene bavuga bati twigwaneko.